Yes, kanonye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri utwo mu masaha y'igicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri rwose 20 z'ukwa karindwi 2024. Birumvikana rero rwose nyamuneka tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu bikomeje kuba ibindi bintu, ndetse ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ni nabyo tugiye kuba twinjiramo rwose, tugenda tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi, kuko iyi minota turaza kugerageza dukubite tubangura, tugende rwose tuba updatinga vuba vuba. Twibukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka munyemerere nzi kubanza rwose nsimbukiye ku makuru adasanzwe, by'umwihariko akomeje kugenda agaragaza ko i Burundi rwose ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze gukomera. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko mu mujyi wa Uvira icyitwa abarundi benshi batangiye gusubira inyuma bahunga. Hari impamvu ikomeje gutuma ibi bintu babikora, ngira ngo ibi byose turaje tubyinjiranemo. Murabizi bari kudeployinga ingoma ku bwinshi, bari kugeramo rero bagahita bakora ritani, ugasanga basubiye inyuma, batangiye guhungira mu bice bigiye bitandukanye, cyangwa se abandi bagakomeza imbere, by'umwihariko bagahungira mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, ariko kandi muraza kunyemera mbanze n'isuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, bari za Banza, za Gitega ndetse na Bujumbura. Tubaye ikaze. Ariko kandi bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, bari no mu bindi bice bigiye bitandukanye na za Uganda. Tubahaye ikaze twikuye ku mutima. Yes, ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzingo na makuru menshi ari bana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo, kuko nyamuneka ibintu byamaze kuba bihindura isura, by'umwihariko mu gihugu navuga yuko ari iki Burundi muri rusange. Mbibutsa yuko rwose aya makuru nta handi wayasanga uretse hano kuri Dunyani Kote TV. Ubwo rero twirukanse cyane, reka ibi bintu tujya tubyinjiramo nyamuneka. Ariko bari ku mugabane w'Uburayi, by the way, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara gatatu, diaspora mu Bubiligi ndetse no mu Faransa. Bari rwose muri ibyo bihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri za Aziya. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho, nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'u Burundi yigize akarakajyahe. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima, ariko bijyanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane, ni ukuvuga ngo amakuru namaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga, ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite, ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afurika bimwandika binamugaruka, bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nkaho mwese muva amaraso amwe kandi mukora bimwe, rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero sibyo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu ngiye kuba yanibandaho.
muraza kunyemerera dusimuke ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyama z'Abazalendo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye, ariko njye amakuru nza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare za Sarambwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo aha ni mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari icyitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza iza Sarambwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa. Icyitwa AFC intare za Sarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye ni ibintu mukina nabyo iby'iyi ntambara, narababwiye ati mu bigenze gake mugiye kubona urugamba. Uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira n'iby'umujyi wa Uvira mu bitereke hasi. Uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi. Umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kandi mubireba n'amaso yanyu. Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira, kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi, nuko n'Abarundi barimo baradeployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya, tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira, ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma y'uko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe, by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana, ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi niba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto uwitwa Gervas Dakobuca bakunze gutazana kugarika ahita baritaya baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverien Gikuri y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'u Burusiya, ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mu mujyi wa Uvira mu gihe urugamba rwaba rwabaye imbere. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zimo zategura icyitwa intare za Sarambwe, nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze, ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'Abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashobokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira?
Ah, biraza kugorana, biraza kugorana. Biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwira ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho, nyamuneka, aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe. Ubu tuvugana uwitwa Jenerali Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu acungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa Jenerali Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo hwa, ni ukuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho, kandi amakuru mfite atari ivumbi. Uwitwa Jenerali Neva aramutse yongera kwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi, ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinja kudeta y'umwaka w'ibihumbi 2015, ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu murabizi neza yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo, hari umuvandimwe ariko uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo, noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfugi, ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo. Sinkubeshya, ibintu byo kuvuga impfunyamfugi rwose ndumva byagoranye, ntabwo nkivugira nka prolonge mpaka bikaza kurangira, ahubwo nkarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake gake, ariko nka prolonge mpaka, kuko rwose uburyo mfite imyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane, Nk'ubu tuvugana munyemere mbabwira yuko uwitwa Jenerali Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Jenerali Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi. Igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi, kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko wikeni, nako ibintu bikomeje guhindura isura. By the way, nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga uyu munsi batari mu gihugu, ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu, ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu, noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'internationali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu mubyanjye muri comment. Murabizi ko datazamushijwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi kwa Kisegedi bamwita Jenerali Christian Kiwensongesha,
uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu ni umusirikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Tshisekedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se, amakuru ntitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'i Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Biraza kurangira birangiye bamukuye mu nzira. Ni ukuvuga ngo rero mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu mubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibi bintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacungana imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kubabaho ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Bishobora kuza kuba abantu ibibazo, ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira, mu gihugu mo imbere nta kintu basizemo, noneho abataramu bagahita bakora kakakoryo ka pa. None ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara. Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mbabwira rero, ati nyamuneka we never rwose, uri never nyine kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize, kuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuguhindura kana, bishobora kukubana bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwire yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, nubwo izi ndege zirimo zirategurwa zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mumaze iminsi mufata intasi, none izi nasi mumaze iminsi mufata, izi nasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka, biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakaba bati noneho twaje twambaye, twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi, never nacunga nabi, bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana. Bizamuhindukana kabisa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Ntuza, muri iki gice cya Ntuza cya Bujumbura, umutekano uko bwije nuko bukeye urimo urakazwa, kandi kurukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikare mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira. Nagomba nshikirize cyumviro ko mbona ibiganiro bya AFC M23 na leta ya Kongo biri kubibera i Doha. Niyumvira yuko ujya mwanzuro bagezeho no munsi twakwita koroto principe canke sinzi uko ushobora kubivuga, ni nk'umuryango wungurura ibiganiro. Niyumvira ko bijya bintu ari bihendwa abana, ni bihendwa abana, kuko ibyo bumvikanye ingingo ndwi usomye neza usanga ari ibintu bigoye cyane uburyo bizoja mu ngiro. Na cyane cyane turabona yuko yaba umuvugizi wa leta
ya Kongo canke umuvugizi wa FCM Ventura abaserukiye iyo migwi ibiri mu biganiro batavyumva kumwe batabibona kumwe mumwe wese usanga abiha insobanuro agomvye. Ikindi ca kabiri ni uko biboneka ko umenga ibyo bageze ko kabaye nk'agahato canke igitsure ca leta zunze ubumwe za Amerika canke Qatar. Rero leta isanzwe idashira mu ngiro n'amasezerano atomoye neza abona neza, niyumvira ko birya bintu birimwo confusion nyinshi bitazoja mu ngiro. Novuga rero yuko birya biganiro ari nko guta umwanya, ni nko guta umwanya kuko usomye ziriya ngingo bemeranije nta kintu kigaragara kirimwo cerekana yuko biriya bintu bishobora gushirwa mu ngiro. Intambara nayo kugira ngo ihagarare, rega leta kenshi ica ituma ku izina rya Wazalendo akaba aribo baja gutera ibirindo vya AFCM Ventura kugira igire ati ntabwo ari abasirikare ariko ni ba Wazalendo. Rero je mbona nobiha icizere gike cane, ndumva nobiha nka 70%, kuko biraboneka yuko ibyavuyemo bishobora kuba ari gitsuri ariko atari ibintu byavuye mu bushake bwabo. Cyane cyane ibyo bibonera ukuntu basomye canke basohoye amatangazo atabibona co kimwe. Cyane cyane leta yibanda ku ngingo ivuga yuko ubutegetsi bw'i Kinshasa bugomba gusubira kuba etabli kuri territoire, ariko ntibwerekane neza mbega ubwo butegetsi buzogenzura leta, ubutegetsi bwa Kongo canke l'autorité de l'État kuri territoire ya Kongo bazobikorana. Ni leta ya Kongo na AFC bazoja hamwe bakavanga ibijanye n'ubutegetsi hanyuma bakestablisha iyo autorité de l'État, canke ni leta ya Kinshasa izobikora yonyine. Aho rero urumva harimwo akantu kadatomoye. Hanyuma ikindi bahagaritse intambara, mbega ninde azoja hagati kugira ngo arebe yuko uyu yubahirije cyangwa uyundi atubahirije. Erega biragoye mu gihe atamezire do garanti zihari. Jewe rero mbona yuko bijya biganiro n'ibyo washize ko hari bihendwa abana, ngira ngo bashatse kugira ngo babone cyangwa bamenyesha abantu yuko bagize ibyo bashitse ko, ariko by'ukuri byagaragara yuko bijya biganiro n'iminsi bamazeyo byabaye impfa gusa. Kubona ibiganiro bibara iminsi ngaha ariko bagasohora ibintu bidatomoye, batumva kimwe, badasoma kimwe. Kuko iyo abantu bavuze bati turahagaritse intambara, haba ibyo bita zone de tempo, y'ahantu izi ngabo n'izindi ngabo zitarenga. Ibyo urabona nta bihari byo kuvuga ngo ubutegetsi ngo bwubahirizwe. Ubwo butegetsi buzoba bugizwe nande buzokubahiriza ibyo bintu. Rero jewe mbona ari ibintu by'ibihendwa abana, mbona ari ibintu yenda bagombye kwereka l'opinion internationale yuko bagize icyo bashitse, ariko mbona ibyo bintu bitagira isobanuro, bitagira nta n'uwabitahura. Erega ni nacyo kimwe n'ari y'amasezerano yo muri Etazini yabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, nayo nyene urabona yuko abayasinye batayumva kimwe.
rero niyumvira yuko n'amasezerano yumvikana neza atomoye neza aragorana gushyira mu ngiro nimba ibintu bisomwa cyangwa bitangwa uburyo butandukanye niyumvira yuko ari ibintu byo guta umwanya ni ya politiki ya Kinshasa yo gusamaza M23 kugira ngo itabandanya ikivi ahubwo iguma isamariye mu bintu defiturite ataco zivuze babasamaze babe bariyubaka canke abo muri FC M23 babashire mu gatiro canke bamwe mu ndogo za M23 batangura ibyo guspekira inyungu kuri bimwe nka kumwe byaba muri 2012 nimvira rero ko ivyo bintu ari ibintu byo gusamaza byo gutesha umwanya nibaza ko yaba u Rwanda yaba Kongo yaba AFC M23 simbona igisubizo kiri mu bikorwa bakoze rero nimvira yuko ahubwo u Rwanda na AFC M23 bohagabira bakaba maso bagafata nk'uko atacabaye ahubwo bakabandanya programme zabo zo gutegura urugamba nuko revolution yoshwara muri kano karere mu bantu b'abategetsi banyegewe n'ingwara n'imigera y'inyigisho z'amacakubiri n'inzangano z'ubusa numva arico novuga nta n'ivyinshi novuga ariko reka tubihe iminsi turindire ejo hirya y'ejo ngira niho umuntu ashobora kuvuga ibitomoye akagira igitekerezo gitomoye ndarushikiriza amaze kubona ko impande zose cyane cyane muri Kongo indani zihanganye uko zivyakiriye nimba atagusotorana nimba biriya bigwanisho leta yazanye ahegereye ingabo za M23 bisubiza inyuma maze tukabona yuko kumbure igitekerezo cubahirijwe ariko je mbona yuko ibyo bintu bagize kwabaye nko guta umwanya byabaye nk'ibintu by'ibihendwa abana nk'uko nababwiye ntabwo ibisubizo bimaze by'ingorane zimaze imyaka 30 ntabwo bikwiye kuza birimo nkeka ntabwo bikwiye kuza birimo dute bikwiye kuza biri clear byumvikana neza kandi bitahugwa neza n'impande zose murakoze n'ico numvuga imyaka 20 ko atantambuko ihereza gahengwe abaturage abene gihugu b'u Burundi ihari nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya kuko buriya intambara ihagaze byogorana ariko kandi uko nako no kwihenda kuko intambara uko biboneka Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo siniyumvira ko Burundi hari parametre shasha bwozana nubwo hari hiyongeyemo abirigi unaho akaba yongeye abacangero ba mercenaire niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana bariko barayegereza yaba amaburende yaba za drone yaba amasase n'ibindi niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23 rero
nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose, ahubwo iyo ramforo nize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byovyo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guhindaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri konfli biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko u Rwanda rwabonye ibintu byinshi ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFC M23, bishoboka n'abandi nabo
boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre nshasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko uriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca Uvira, kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba block imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ivyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ivyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ivyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu vya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu vya Central Africa na South Africa, ibihugu vy'epfo vya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu vya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika vyo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu vyo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu vyo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu vy'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu vy'intambara. Ivyo rero nivyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, uko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long term, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ivyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zabo ziprotecting. Nico gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye
zishobora gukingira inyungu za Afurika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afurika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontinent, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi.